twarabonye yuko hariho impapuro usanga igiciro kiduze inshuro zishika 100 yaheruka kuduga kera mu 1999 mugo kugira baca baduza inshuro 100 murumva yuko amikoro y'ababirondera nayo atakwirikiye ivyo onye n'ubukene mu miryango buriko buraza dushaka tunasaba abanyagihugu iyo bishoboka nk'ivyo kuduza ibiciro bibaye vyinshi nk'ivyo byo gutuma tumira kwa makuru murazi yuko cane rwaruka usanga gwarihaye kuja kumarigara yo muri byo gutuma tumana kwa makuru kandi atabintu byinshi usanga biriko birabinjiriza nk'ivyo onye kugira ngo amafaranga ntabananye genda barashaka kubiheba mugabo hari ibindi usanga umunyagihugu dashobora kwirengagiza be nivyo rero cyose leta dushimise yuko mu gushira ko amatagisi be nayo yo banze karaba amikoro y'abanyagihugu cane bagashira hamwe bagashira imbere kuja inama n'ingingo ko gusemerera gufise intumbero zibiri hariho ubwa mbere kwigisha abanyagihugu kugira ngo bihereze ivyo bihereza mugabo bashiramwo n'ubwenge kugira barabe ntibasesagura itunga ryabo hanyuma kabiri ni nakamutuba turiko turatera muri leta kugira ngo na cane twavuze yuko hariho nk'ibintu usanga vy'amikoro y'abanyagihugu biba bidakwiye aho kamo turagire yuko leta ihora ikumva murabona hari igihe bihora bishika niyo ingingo zafashwe ikazihindura igihe iba yabonye yuko kumbure amikoro y'abanyagihugu atariko arakwirikira aka kamo rero twebwe muri amuko turamaze kubona yuko kafise ingaruka nziza.